Urugendo turashingene rwagenze naho bavuga ko ari urugendo ruruhisha ariko twashoboye gushika amahoro. Tunashukuru Mungu tumekwenda salama na tumerudi salama. Japokuwa hatukupata yani ushindi kama tulivyotaka, lakini mipango ya Mungu haina makosa. Tulipata pointi moja, tunashukuru hiyo kwanza, alhamdulillah. Muri rusange uravye ingene Mauritanie urabona ko ari abakinyi bazi gukina neza, b'abatekinisiye bazi kuvuja neza mu kibuga, babona ko ari abakinyi bakira abajene. Ibaza yuko arico kintu gikuru uravye n'ingene bakina basa nk'abantu bari bamenyeranye bamaze n'igihe kinini bakora imyimenyerezo hamwe. Ico kintu novuga, nadhani kwa sasa kama tulivyoongea, kila mechi ni kama final kwetu. Sasa tunajiwazia mechi ya 3 au ya 4, tunajiwazia mechi inakuja itakuwa karibu, ndio inakuwa kama final kwetu. Bo twebwe turavye harura ingene vyari bimeze, murabona yuko novuga yuko tutatanguye neza, inkino zibiri dutsindwa. Ikintu ca mbere cari kidutwaye hariya muri Mauritanie kwari kurondera amanota 3, kurondera intsinzi kuri rujya rukino rwa mbere. Ariko mu mpira birashika, abaho gutsindwa kunganya. Mpira ni hivyo, mpira wakati vitu havikubali yake. Hiyo ilikuwa ni kwenye upande wa timu, sio kwa upande wangu mimi mwenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe ninafanya nguvu yangu yote ili kupata ushindi. Na muliyaona kwenye mechi za national team, nilifanya nguvu yangu yote kwa kudefendre inchi. Mbo icambere novuga uravye nk'igice ca mbere novuga yuko casa nk'icatunaniye gato. Tetre je nk'umutekinisiye ndashobora kuvuga tetre n'izuba kubera hariya n'ahantu hashushe cyane, ndashobora kuvuga yuko ivyo vyoba byaratumye mu gice ca mbere tudashobora gukina neza. Ariko mwarabonye yuko mu gice ca kabiri twaragerageje gukosora ibintu bitari bikenya. Murabona yuko abakinyi binjiye mu kibuga n'ishaka ryinshi, barakina neza, turashobora kuronka n'uburyo butari buke bwo gushobora gutsinda, ariko nitwashobora kuronka amahirwe yo gutsinda. Ariko ntitwacitse intege naho bari badutanguye igitsindo. Mwarabonye yuko twakinye turaronka n'igitsindo, arbitre aracanka, turakina turashobora no kuronka igitsindo cyo kunganya cha Saido Nibazomiza yashoboye gutsinda. N'ikindi novuga imisifuzi, cyo novuga arbitrage kabisa ntiyatworoheje kuva mu ntango gushika macirangi, ariko turashima n'iryo nota rimwe dushoboye gukura hariya. Turaje gutegura urukino, novuga yuko amahirwe gushika n'ubu ari yandi, nturata ikizere. Tugiye gukora ibishoboka byose dutegura turabe amakosa yabaye kuri urukino twakinye ku munsi wa gatatu, tugerageze kuyakosora muri iyi minsi ibiri tuzadufise yo gukora entraînement. Novuga ko izoba ari na chance, kuko uravye nko kuri match ya mbere nitwashoboye kuronka nk'imisi nk'ibiri cyangwa 3 yo gukorera hamwe. Novuga yuko twakoze umunsi umwe wa entraînement kandi ndibuca dukina match, ariko ubunye tugiye gutegura match. Novuga yuko dufise nk'imisi 2-3 imbere yacu yo gukorera hamwe. Abakinyi bose turabafise, nta numwe abuze. Tugiye kuraba ibyabuze kuri iyi match tubikosore, tugerageze kuzokora ibishoboka byose, turabe yuko ku rukino dufise ku munsi w'Imana dutahukana itsinzi. Tutapambana, tumefika salama, kikubwa ndio hicho. Acha tupumzike, tujue inshallah itakuwaje Jumapili, lakini kwa nguvu za Mungu tutapambana ili tupate ushindi inshallah. Yego tunavuga yuko cyizere cyo kirahari, tugerageje kuraba ukuntu twagerageje gukora turi hariya muri Mauritanie. Ubu turaje ngaha natwe turi muhira, tuzogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo urukino ku munsi w'Imana ishobore kuba intsinzi. Cyo no saba kwanza abakunzi b'intamba mu rugamba bazuza ari benshi ku munsi w'Imana kuza kudushigikira. Twe turiko turitegura, turabemereye yuko tuzoshobora kubanezereza ku munsi w'Imana. Kwenye mechi ya dimanche naweza nikaambia washabiki waje wengi, waje wakutusapoti, kwa sababu wakitusapoti watafika wanatupatia nguvu ya ziada ili kuangalia jinsi gani ya kupata pointi 3
match ya dimanche. Icyo nababwira nk'uko bama bakomeze kudushigikira, bakomeze kudufata mu mugongo kuko bagenda badushigikira natwe biduha ingufu. Natwe rero nk'abakinyi tuzagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo twishimane, turyoherwe hamwe, umurundi wese araryoherwa. Wazidi tu kutusupport na kutupa nguvu, nadhani uwepo wao inakuwa ni nguvu tosha kwetu, na inshallah tutapambana. Ndio kazi yetu, sio tu tunakuwa tunaenda uwanjani ili tutafute zile pointi 3, na nadhani inshallah kwa nguvu za Mungu Jumapili tutapambana mpaka mwisho tuone kama tutazinyakua hizo pointi 3.